Ndabahaye ikaze hano ku Mibereho TV. Uno musi tugiye kuvugana ibintu bine wokora kugirango abantu baguhe agaciro, abantu bakubahe, uronke icubahiro mu bantu. Mu bisanzwe hari ibintu bimwe bimwe usanga abantu bakora batabizi, ugasanga kenshi na kenshi ugasanga bigukuye ko agateka, bigukuye ko icubahiro. Muri kino kiganiro tugiye kuvugana ibintu bine wokora kugirango uronke agaciro, abantu bakubahe, kuko urabibereye, ukwiye kubahwa mu bantu. Kenshi na kenshi birababaje iyo usanga n'umwana muto adashobora kukubaha. Ico kintu kirababaje cyane. Ni muri kino kiganiro ugiye kumenya amabanga ane wokora kugirango abantu bose baguha agaciro, abantu bose baguhe agateka, uronka agateka mu bantu. Ndabahaye ikaze. Abatarakora abonema ndabasabye kugira ngo mufyonde aho hepfo handitse ijambo sabone, muraza kubona n'agakengeri kari hirya nako uragafyonda ko kugira ngo ako kazogufasha kubona amavideo dusohora hano ku Mibereho TV. Igihe cyose video nshasha izoba isohotse uzocubona kuri telefone notification ikwereka ko dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV. Nuko ndabahaye ikaze. Ikintu cya mbere wokora kugira ngo wubahwe mu bantu, hagarika kuvuga amajambo menshi. Mu bisanzwe abantu usanga bavuga amajambo menshi, kenshi na kenshi usanga atabantu babaha icubahiro, usanga batubashe, kuko abantu benshi cyangwa abantu bose baba bazi ubuzima bwabo, baba bazi ingene babayeho, ugasanga nta banga ufise, ugasanga ikintu cyose kije mu mutwe urakivuga. Kenshi na kenshi usanga atacubahiro ufise. Gerageza upime amajambo uvuga. Vuga ijambo ari uko wagiyumviriyeko. Kenshi na kenshi usanga ukuvuga amajambo menshi usanga abantu batakubaha, atagaciro baguha. Gerageza uvuge amajambo make. Hari abantu bavuga amajambo menshi ugasanga n'ivyo yarariye ugasanga ariko arabivuga mu bantu. Si vyiza. Gerageza ugabanya amajambo. Gerageza upime amajambo uvuga. Kuvuga amajambo menshi si ikintu ciza namba. Ikintu cya kabiri wokora, reka kwemera ibintu byose. Mu bisanzwe abantu usanga bemera ibintu byose, usanga kenshi na kenshi atacubahiro abantu bashobora kubaha, kuko iyo umubwiye iki canke kiriya, kenshi na kenshi aguha inyishu ego. Kenshi na kenshi ugasanga akubwiye ego, ico kintu uzi neza ko udashobora kugikora. Iga kuvuga ijambo oya, na cyane cyane ku bintu bimwe bimwe bidakenewe, kuko ni wavuga ijambo oya biratuma uronka agaciro, biratuma abantu baguha agaciro, bakubaha, kuko baba babona neza ko gestion y'ubuzima bwawe ari wewe uba uyifise mu ntoke. Barabona ko ushobora kugira decision ku bintu bimwe bimwe. Kuvuga ijambo oya biratuma abantu bagutinya canke baguha icubahiro. Iga kuvuga ijambo oya ku bintu bidakenewe. Reka kwemera ico ubonye ico ari cyo cyose, kuko ni wemera ikintu ico ari cyo cyose nta muntu azokubaha, abantu bose bazogushira hasi. Iga kuvuga ijambo oya ku bintu bimwe bimwe. Ikintu cya gatatu ushobora gukora, wiyubahe. Kwiyubaha biratuma abandi bantu bakubaha. Mu bisanzwe iyo wiyubaha biguha agaciro, biguha agateka. Iyubahe mu majambo uvuga cyane cyane, wiyubahe. Iyubahe mu nyambaro, iyubahe mu vyiyumviro utanga, kuko kenshi na kenshi kwiyubaha bituma abandi bantu bakubaha. Reka kwikengera, reka kwishira hasi. Ihe agaciro wewe nyene, bizotuma abandi bantu bakubaha. Ikintu cya kane ushobora gukora kugira ngo ushobore kubahwa mu bantu, gerageza wubahe abandi bantu. Mu bisanzwe kubaha abandi bantu biguha agateka. Ubaha abagusumba mu myaka, wongere wubahe n'abatoyi bawe, kuko mu bisanzwe iyo uri umuntu wubaha
utari umuntu wishira hejuru, utari umuntu uhonyanga uwo ubonye wese, biraguha icubahiro muri societe. Gerageza wubahe abandi, navyo biguha icubahiro. Nuko ndabashimiye cyane ku mwanya mwafashe muraba ino video. Abantu mutarakora abonnement ndabinginze kugira ngo mufyonde aho hepfo handitse ijambo s'abonner, urabona n'agakengeri kari hirya nako ugafyonde ko, ako kazogufasha kubona de notification zikwereka ko twasohoye ayandi ma video mashasha hano ku Mibereho TV. Nuko Imana ibandanye ibaha umugisha mu byanyu no mu banyu.